Numunezero udasanzwe, numunezero ugeretse kuwundi. Vuze ati numunezero ugeretse kuwundi ndavuga yuko Papa Utamu nasanze. Santa, félicitations. Merci beaucoup. Papa Utamu, félicitations again. Yeah, merci beaucoup CEO. Merci beaucoup, merci. Reka gato duhereze bose. Izi ntuze nizi wawe. Merci sana. Papa Utamu reka duhere kuri wewe hamachiza kwa Santa. Wiyumva gute kuba utwaye award nk'umumenyesha makuru yakoze neza muri 2022? Ya ndaryohewe cyane kuko je bibaye bwa mbere sinibwaro nk'agashimwe na rimwe kuvaho nari nkoreye umwanya nakoze hanyuma numwuga natanguye mfise bingora byinshi nkorera ubuntu nkorera amafaranga ndaja ku mafaranga make ndaja mu buzima bubi ariko mw'ivyo byose ntibyasi sinacitse inkokora nabandanije nkora amafaranga bashobora kuvuga ngo mvuze make bakibaza nafatiye kuyangana gute ariko ayo nakorera ico gihe narabona ko ari amafaranga kuba mu gisagara ca Bujumbura byari bigoye ntivyanciye intege nabandanije nkora 2022 narakoranye n'ingufu nyinshi cyane aho nakoze ibiganiro byinshi nkora inkino nyinshi nkora tour di Burundi ku makinga ngenda ku moto ndumumenyesha makuru umwe mu Burundi je nyene monde wayanima guvitangura gushika irangi ya inkino 64 urumva harimwe akazi gakomeye cyane muri 2022 ubwo rero ndashima cyane kuba nahakanye kana gashimwe cyambere cyo no kubera Imana ndashimira Imana ndashimira abafana ndashimira abavyeyi nari umuganga ariko ndakajamwa kano kazi hitangaza makuru y'inkino urumva ubu ndashimira Imana ro kuba ngezaho ndo nkagashimwe ku rwego rw'igihugu nkabo wa mbere ariko nkitangura umwuga hari abantu bamaze imyaka 40 bari mu uno mwuga encore nkorera iradio itarenga intara zitose no mu makunga kabasamirana mugo nkaba nkorera iradio beshi banyumva nabari mu gisagara ca Bujumbura ariko nabo mu ntara zo hagati mu gihugu bakaba barantoye ndashimiye Imana cyane ndashimiye abafana banje ahubwo 2023 je vais travailler nzokorana ingufu zisumba izo mwambonanye kuko ibi ntabwo ari amafaranga n'abandi bagira icyo Papa Utamu twibira kabanga ingene wajuberewe ingene wajushagije nagire dukora abandi benshi bakuru minga ntibari benshi cyane mu by'inkino burya ntuwaje wibaza ati peut-être uko biri kose tundagatahana kuko amanota urumva ari kuri rezo sociale anaboneka nta amanota ingene byari bimeze twatora baciye muri econeterewo byari bimeze nk'ibanga burya nta muntu yamenya ngo banakaba ngo je natowe mu buryo meze guca mugabo kubera ikizera n'ibikorwa nari mfise nararavye nk'obikorwa nakoze nkora mondial inkino 64 ndi umwe nkora kane ndi kuri Buja FM 2022 ndiho urafata urugendo ya ntangura na PJ Classic FM ubu niyo radio ifise abantu bayikurikirana benshi kuri Facebook isuma nandi radio twatanguriye rimwe nayo byanyereka reko nta wundi muntu yarabifite byose birerekana ko bidatangaje kubona Papa Utamu twagashimwe ntibitangaje edaire sinivyo gusa ugiye kuraba nagize n'amahirwe yo kugenda pushing abandi bana bakiri bato canke se abandi bantu mu mwuga barakoze rero barabirashimwa wallahi ndashimira Imana kuba bino bintu bikunze ariko ndanashima ko nakoze nitanga atabwo ndindiriye impembo kuko jivyo nakora byose nta mpembo mandindiriye ariko gusimba nzi ko Allah ari wazompemba ibi rero ni impembo y'Imana urakoze Santa reka ndakuze Santa yatekanye yaryohewe nyene byamurenze avuga ati nta kundi Santa reka ikibazo ni kimwe abantu benshi ntibari biteze ko ikado gira tware Santa sisi nzano nari nicaye ubwo agira tware fulani agira tware kanage tware amipre tware n'abandi benshi bagiye baravugwa wewe waruviteguriye neza yuko award y'umesha makuru yakoze neza cyane muri 2022 agira gatware Santa Yego waruvyite bon nabyivamwe kuko navuga ati Ningene waje wambaye quand même urabona ko navuga ati waje nk'umuntu afite confidence oya on sait jamais kuko urazi kwizera nashije ndizera nk'umusazi vraiment Papa Utamu twari twicaranye tibujya nubwo bataza kumpamagara kujya mbere tindazi kujya kabiri ndaza kuza bon mugabo ni ibintu biba bitoroshe umutima nyene wa kuko amesha makuru ni benshi quand même ni benshi je navuga ati none nashitse muri finale ati bindi mani nabi oya numva namye mvuga ati entre temps ndashimiye Imana ndashimiye abafana kuko uwo mwaka wa 2022 Isaac ndashimiye na PJ Classic FM kini kintu kiri kitazibagirana mu buzima bwanje kumbure nzokora n'ibindi nzoronka amaward mugiyi nakore mu gice muri category ya gospel aho abajournaliste batayumva bari babyinyoha nganda bashigikira ataco niteze nubu ndacariko nk'umwaka wa 2022 wose waraheze ata link yindi mvuga ati
Imana ishimwe. Yes. Burya ni Imana n'imihezagiro nyene byaciye bijanamwo. Urumva wari muri gospel nyene urumva nabo bashobora gusabana gusengera. Ego byose birashika kandi abona avuga ati wanashaka jewe urazi ko abantu bavuga ati wewe ko wagiye turagura carte simu ya leo jana na carte simu ya leo kubera ko naje hari icyo nabafasha. Ego. Okay Santa aho nyene abantu barica bibaza ati mbega kugira mu vyinkino Papa Utamu PJ Classic FM mu amakuru yakoze neza wanashima gatwe kiwe mu bijanye na entertainment n'ibindi bitandukanye Santa PJ Classic FM nyene burya Papa Utamu nta gashireko nakandi na Edison yari muri finale yari muri finale ariko oya okay naco bitwaye urumva muri batatu babiri urumva ni benshi umuntu aseyibaza mbega nta migenderanire myiza muba mwari mufitaniye na AJS canke se ibintu urumva je shaka kumenya neza tutahuza abantu bari kwadukurikirana bumve ko atari ibintu vy'ivyaduka ama award menshi ngena tegurwa abantu barabizi niki ariko mu ncamake jewe nta migenderanire nifitaniye n'abantu bari muri AGS wanagomba igitangura naraberetse ama challenge mbonamwo nibibazo mbonamwo ndanavuga urinomba yi challenge ndanavuga ati ibintu birimwe murakora amakosa ndabereka amakosa yari arimwo aho nagezaho ndanabona ati abantu bazonkuramwo canke se bazonkasa ariko kubera ubunyangamugayo mugani w'abanyarwanda bakunze kubivuga barampaye agashimwe kuko babona ko ndagakwiye nyene abafana barantoye nabo bara 60% zabo barampaye ayo manota we na Santa mwari yamamaje nibararira yose kuvuga nivyo gusa Jesse wanagomba kuri radio nari maze amezi ntanariko ndakora ariko harageze igihe abantu barabona ko nkwiye gutogwa ikindi novuga jewe hari ikintu cyatumye ntogwa novuga ndi umuntu rimwe na rimwe sinkunze kujya umuntu ndavugisha inzi kuvugana amazi moto chini ikintu c'ububeshi sinigeze ndakigira mu itangazamakuru ni nakoze mu mwaka wa 2022 amadosiye abantu batinya gukora canke se arimwe amanya narayakora nkayabere kukuraho kuri ivyo rero byaratumye kumbura abafana bangirira icizere Imana ibahezagire kandi izira ku 2023 ariko Potam Man City ifise amahirwe menshi ariko ibikombe gumuvyegeranya nawe ukabura umuntu wa Man City nyuma award hagiye kubiki hagiye kuziki inyuma ya award washimiwe nivyo ariko ntibizo gutuma unebwa canke inyuma ya award munyitege naho sinzi umwaka bizoba nk'umujournaliste sinzi umwaka bizoba azoba yaraterereye mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi. Amen. Hari umuntu ambagiye akantu ndangize ndakureka bana y'iryohera. Hari umuntu ambagiye ati kubera ki umuco media ikunda gupostinga mu Gifaransa cyane. C'est targetiye. Igifaransa kubera ki Igifaransa iki gihugu urazi ko ni na constitution iri mu Gifaransa urumva. Ego Igifaransa kirumvikana cyane. No muri East Africa wanashaka ego Igifaransa kandi abafata ingingo urumva barumva Igifaransa muga turandika no mu Kirundi ka meme rimwe no mu Congereza ego Santa ndagushimire tuvumenga nguma ndakwagize byinshi bariko ndaguhoje ryohererwe merci beaucoup mwakoze Isaac TV kumaka yo no muri PJ Classic FM hama mugende mugire mukurikirana imbuga za umuco turakora amakuru yose ibiko bitebera ngaha mu iterambere mu Burundi niho uzobisanga hama munyitege nk'umujournaliste azoyatereye mu iterambere umwaka ntazi amena Potam mu gusozera agasuni karugi bisigura akajambo ko gusozereza ikiyago cyacu apana ko gusezera kuko gusezera nturashenge oya akajambo novuga ndashimiye cyane Imana ndashimiye abavyeyi banje ndashimiye umuryango muri rusangi ndashimiye abamfashe mu mugongo abafana bantoye ndanashimiye cyane abantu twari duhanganye ndanashimiye n'abatantoye bampaye akazi byatumye nkora inshinguvu nyinshi 2023 fisa akazi gakomeye nta nubwo ndanaheza kuko je ndi umusore keshi njya amasaha 9 z'ijoro ndiko ndategura amakuru 2023 rero I must work hard until I win the award of 2023 bivuze ngo uyu mwaka nta nubwo nshobora no kujya ngo ndabahe n'agahengo uwiteze kuzotwara 2023 yitegure na competition ndimwo kuko nzokorana ingufu zishoboka uyi ni Messi atangwe gutwara Ballon d'Or ni nka Cristiano atangwe gutwara Ballon d'Or sinzohagarika hanyuma ikindi kintu naco ndashimira abamenyesha makuru bo mu gihugu cy'u Rwanda b'inkino
by'umwihariko Rugimba na Theogene ari muri Korea muri kino gihe. Ndashimira umuntu bita Patrick Abarugire uyu munsi ari muri Canada. Ndashimira abamenyesha makuru ba RBA, ndashimira uwo bita Eme Auguste akorera huguka mugabo mu minsi urashobora kuzoronka ikindi kimenyesha makuru peut-être Imana ibishatse. Muri make barakoze baramfashije abo bone batumye rero ngenda nkura mu itangaza makuru ariko ndanashima abakomeje kunshigikira na cyane cyane kuri Papa Utamu kuri YouTube channel bankurikirana kuri Papa Utamu aho nshikiriza ibiganiro bitandukanye na cyane cyane ikiganiro natanguje bita ingazi y'ubuzima harimo rero n'ubuzima bwanje nzogenda shiramo n'ubw'abandi aho mvuga abantu ngene bagiye aho nyene Papa Utamu ndarangije hari akajambo ari aka challenge kabaye ni Zidori Izoni mbayahaga uramukoresha ikiganiro tukataka ngo ngenda gwinzoga ntabwo ari je nakakasa ikiganiro kiriko kuri YouTube abantu bagenda bakiraba cyane ko ningazi y'ubuzima Izoni mbayahaga episode ya mbere hari abantu bafise ibyo baraba ihuse ridoga kuri interview miraba oya nta kibazo bari bamukoreje ya interview bafise ibyo ibindi batargetinga mugabo Jenny namwegera nzofata umwanya peut-être nzi umwanya wo gukoreramo ibintu niyo mpamvu nzofata umwanya ndamuganirize ndamwereke ikiganiro kiriho ntabwo ari je nagikasa bagakasa naho bari afise intumbero ariko nta niki ahubwo wakurikiranye akagafata kujya nyene nuko yakoze ikosa kandi ujya mukoreje ikiganiro yakoze ikosa yategeza kucarondera ijya information yose uko byari biriko ahashobora kuyisanga kabitangira umuco neza bisigura ngo ujya muri amaje kiganiro irindo devrait pas faire ça yakoze ikosa rikomeye cyane ahubwo je kubganje bijya byanyeretse ko I have many things to do fise byinshi byo gukora kugira ngo mpindure nabajya bamenyesha makuru cyangwa se nabandi biyumvira gukora ikiyumviro nka kijya cyo gushaka ko ico bita niba rugufovya niba rugu challenging abantu I don't know biriya bintu narabyakiriye ariko Izori mbayahaga numukizwa ni pastor ni apotre nemera ko ari igitangaza mwa kino gihugu abantu benshi bakurikirana nta nzokanwa Marakoze cyane abakoze na Santa na Papa Utamu bararyohewe by the way reka twareke abantu n'ibiryoheraga hama mbare mukurikirana ibiganiro byacu bye